fyonda. Lydia real. Surprise. Sometimes abin savye ngo mfasha nkabona ari muri cas difficile adafite undi muntu abimufashamo ndabikora ariko sinumva ngo ndabikunda nabyo nkunda vraiment umuntu ari muri cas difficile urabimufasha nk'ubu gasanga umukobwa yari yiteze gukoresha mva aramukoshomye kandi yamaze kugira byose ugasanga yamaze gukota byose mva hako ahomba fumanemera nkabikora ariko sikuva ngo nakazi kiwanje ngo ndabikunda ngira ngo mbazi igiti mbazi inyoni mbazi kuona siza kiriho nabuze sinzi ko nzogaruka ariko agatima karacariho sangwe rukundo ona buze ntanse zo kubona yari garuke zindabukumeze j'ai compris tous les mots j'ai bien compris merci raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané. Isaac TV. Oh. Lydia real. Surprise. Lydia. Vite. Neza. Akuri Miss Lydia. Warugiye? Lydia shatse kwinjira mu nzu. Rero twanze kwinjira mu nzu. Tutaze kwinjira mu nzu kubera nitugoreshita abantu bari ndani cyane nabo nari ndani. N'abantu bari ndani. Lydia. Ndabugize mama. Meze neza. Lydia. Amakuru Miss. Warankwefye rero baza ko nazo kubona. Ariko Lydia two kwicara hanze ho bikivura. Sisi shaka salo tukatuko turamugora mere hajya. Bwa butebe bwa buri. Yes, Lydia. Kubadida nakubali. Yes. Akuza Isaac TV ngabonye rero twahisemo kumuzira giturumbuka Sister Lydia. Umwe mu bakobwa novuga yuko bana ariko arabica bigacika muri Buja Flavor naho sometimes inyegeza nyine kugira ntumubone. Lydia nicare hanye fresh. Cyenda kwegereye. Ndakwegere hari ikibazo? Oya nta kibazo. Lydia ndabugize.
nanje ndabugize amakuru y'imisi sawi neza ariko rero leader ariko igurije kintunguwe finalement imisi yose juste home buri ama fraîcheur biki juste arantu bagira ngende nganje ahantu bagiruje nganje mukamenge ukoreki ni ibintu nyene bamamagari amadili kama kawaida Lydia Isaac tutwakugendeye Lydia ariko jera duherukana ryari Lydia cyo kera kubera kimwe muca musiriple n'umuntu dusova umva tuba dushaka kuraba exactement kwaza muri muhira muri situation yawe ko ndabona vraiment trop sexy merci ama fraîcheur ni yose Lydia ubana nande na papa na mama na papa na mama nawe tuvukana mama arihe papa ari mama mwamubonye muri salon papa ari ku kazi okay sawa Lydia ano zino fraîcheur kabisa ushaka ko ari diri sanzwe girujemwo isanzwe ntibisanzwe nambaye ibiko ari bisanzwe Lydia jewe muri gera hariya muri gera plaza zo kubitaho karaoke urarimba karaoke ndabizi winjiye haca haba alert weza ko ari kubera iki abantu baca bakanguka niki bakubonye haca haba uruhagarara weza ko ari kubera iki kubera ndibaza babonye muririmbyi baba baje kuraba kandi ababereye baba yambaye neza misi yose abari smart wewe nibibaza yuko baba bakangutse kumbure na style yawe kujaciya ni nabivuze donc jewe ngiye kuririmba mba nzi yuko ngiye kuririmba donc ari abantu baza baje kuraba mbwa muririmbyi yambaye gute ifata gute batsanga ntibazanye n'umugeni uririmba bazanye n'ingene bakurabe n'ingene zo wambaye basanga miso ayama yaje gusa akurabe ingene uberewe nawe ati sanze obereka niyo mpamvu miso yose n'amaraberewe miso yose Lydia ariko izi nyambaro zawe nibaza ko ziteze ikibazo abahungu like bigatuma bakudiraga sana Lydia birabasha nje nambara uko nshatse ko umutima wanje umbwiye vasinurika kugira ikintu ushaka ngo ni kubera ngo abantu ariko biraboneka yuko uronka ama demande menshi ama demande ntashobora kubura bien sûr okay by the way jewe miruka ngaho umunsi miruka ngaho arambwiye yuko ngo uri kumwe na ninde ninde yitwa nawe yitwa de uje grand frère wa dogo yitwa sindi ngene yitwa gute yibutse nabyonse Lydia twibutse rugenda gusaba yitwa wa musheri wawe yitwa ivyo navyo ni vie privée nawe amakuru mfise nuko ngo Lydia ngo ntakiri kumwe n'ujya mutipe mwarahebanye niko bavuga niko bavuga ariko kandi hirya y'ejo n'ababonye muri gera ariko umenga ntimwarabana giza sinabyo byakirumva mujye muri gera kera wasanga muri kumwe like ariko ubu umwe wese umenga ari mu by'iwi turi kumwe bacari kumwe mwahebanye Lydia wo muziki vyanse urumva urukuragerageza kuririmba ariko vyanse umuziki ugira nyine utusure ikibazo kirihe ingorane irihe canke izi commentaire huye nazo zishura gute oyaha ikintu cyose kugira ukore ciza wanza kucitegurira ariko kuva witeguriye oyaha indirimbo yanje ndiko ndakora shaka yuko isokana na video umva bisaba uburyo niyo mpamvu rero nabaye nkute bagato nta kwezi gusigaye tarasohokana video Lydia kuri YouTube witwa ko nyene Lydia Real niko nitwa Lydia Real okay sawa stories ziragenda ngo Lydia Real yaba mu Queen video nakubonye no na video imwe nakubonyemwo ati wow so bimeze gute ni business turabananya business yacu ni business wagiyemwo urumva sinovuga ngo ndumu Queen video sometimes abinsavye ngo mfasha nkabona ari muri cas difficile adafite undi muntu abimufashamo ndabikora ariko singunshwa ngo ndabikunda ntabyo nkunda vraiment umuntu ari muri cas difficile urabimufasha nk'ubwo gasanga umukobwa yari yiteze gukoresha mva aramukoshonye kandi yamaze
kugira byose ugasanga yamaze gukota byose mva ko ahomba fuma nemera nkabikora ariko sikuvuga ngo nakazi kiwanje ngo ndabikunda. Okay, naho nuzana amafaranga ngana gute ntibira biragoye kugira unyemereye ko mbere mu queen video. Asa biragoye vraiment ndabikunda. Ndabikunda ari kuri kwa kujya kono bifata bakigira. Birakubijena. Biranjira nazo. Mama umengo nabyonzi. Okay. Sawa, Lydia, ijwi ryawe mu kuvuga n'ijwi ryawe mu kuririmba ntibisa wayo. Je phenomene yantanga. Je mvuga urujwi runini. Sinzi kurabyumva. Ndi naririmba nkumva kabaye gato. Sinzi rero ngene bigenda. Ariko murabye kenshi abaririmbyi benshi usanga ariko bavuga ariko si bose. Hari usanga bavuga ibijwi binini bakaca baririmba. Donc James Uruvuwa rock. Indirimbo z'abantu bose. Ndazishobora vraiment. Ngeti mwigane tinatana ndenda mwigana ko afise urujwi runini. Naho mbwira ngo nigane Celine ndamwigana. Bose ndabigana nkashobora. Okay. Lydia, tuko turabivuga nkuko hari abantu bacavuga ati ya namava muhira. Muze baraga turi baririmbire wemeze. Turi baririmbire gato tuje kato kwa Celine gato kabarundi biwacu kari mu twakera. Hari abakurambire ko turaba. Kabakene kumva ko akajuye Nangure ko iwacu. Ya fizo. Ngira ngo mbazi giti mbazi nyoni. Mbazi kuona siza kiriho. Nabuze sinzi kanzogaruka. Ariko agatima karacariho. Sangwe rukundo nabuze ntanse zo kubona ryari garuke zindabukumeze ndumva kumviza ndumva ariko harujwi nyene shaka ugere muri mukavwa fete iyo kubera ni ndimbo y'umuhungu turimbere y'umukobwa. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané. Nakubali. Yindi shakani yani. Muri East African Got Talent uzojayo. Aya. Kubera iki? Yewe ndanga competition. Mbumutima nje mura hagati batanito batafa mba na petition ndonga. Ushaka kujya nitaba competition. Okay. Kubera iki? Kubera sinkunda ibintu byo guhiganwa. Naragiye muri music. Anamba wapi? Anamba ndacitse intege tu. Okay, sawa. Lydia, nuraronka management? Manager agufasha? Adafite manager wanje amfasha ari muri yose hari. Ujya sinva mwarahiba? Nitwiza dukunda. Mwaravanye basi. Oya, aramfasha vraiment gusa nije gusa usanga ndiko ndanebwa kubera mbona umengo umuziki ntacu mpemba. Usanga ndi baze cyane ku makaraoke nayo ubundi nta kintu ndamubwira mfasha areke kugikora. Okay, sawa. Karaoke mu ijoro muragira mu ijoro mugataha bukeye cyangwa mugataha mu ijoro cyane kandi ubaho nta kibazo bitera. Muhira barabizi ko arakazi. Kwa urabizi aha mu Burundi kugira uheze ishure uronka akazi biragoye. Naho urabona ko wihangiye akazi kiwawe. Umva wihangiye umurimo wiwawe. Wenyene ukasinze yabiga mu Kirundi ukajyagiriyo mwenyewe. Sasa ndonsa akazi kakaraoke nkabona ko kampemba neza. Sinshobora kukareka kugakora ubona kubera ngo nta ijoro mba arakazi ko kumurango nakazi ko mu ijoro. Gusa ikintu cubigira uca ureka kugira zange sombi ugataha waburewe sinzomusi ugataha ejo ntutahe abavyeyi ngabo bacabona ko akazi sikeza. Me utaha misi yose ugataha umeze neza atanzoga banyoye none burika kugusute na gute vraiment. Ntanzo gumwe. Ndazinywa ariko si cyane
nonywa imwe canke zibiri simisi yose kandi iyo mfise ukuntu jewe nyo inzoga n'indirimbo amaparole ndavyibagira bako nogenda kunywa inzoga nzi ko bica binanira ca ndabireka. Okay. Sawa, nice. Abahungu benshi barakudaraga. Of course, kuko biraboneka no ku n'umuntu akuravye biraboneka ko bihamagara ari benshi. Benshi bakubwira yuko bagushakira iki cyangwa gukundira iki juste bakwega mu biki. Kimwe. Wewe. None nenda kubaza Lydia. Kubera iki imisi yose duhuye kenshi ibiboro babiri hejuru. Uri kushaka kwerekana iki? Nana kimwe gusa biravana nyine munzu mbarambaye uwo munsi ariko simisi yose ndavyereka. Ariko kenshi ama system bari hejuru. Ubushaka base kugira ubego gusa. Nkunda impunzi iri sexy nga kandi atari ndende. Sikuvuga ngo ni kuvuga ngo mbashaka ngo kwerekana ibyo nerekana narigeze kuvugana nawe yarambwira ati jewe ndi icyo kibazo je ntimuswe kuzamura warigeze kubivuga nta nicyo ndakubajije Lydia gusa warigeze kubivuga abantu kasishaka jizo bagutukiriki none ibyo biratangaje abantu kasishaka none biratangaje ntibavyemera je sinzi gituma batavyemera bivaye n'ingene bakubona none bambona gute kubona kuri sex none umuntu ari sexy bisigura ariko atabameze kujya kuntu okay tutabeshanye izi ni mishatsi yawe oya ni perike ni plan ni perike namba urafite mishatsi yawe kabisa rero uratura oya Ubusa tatuzinga no James imwe iyonye yonye ni kabisa okay biramaze gushika umuhungu agusaba ikintu ukamwemerera cyangwa ukamwankira none ukamawemera dushaka ukamawanga nka byose ari byo amaye wanka n'ibindi wemera duheze ikiganiro dusa nk'abasozera ikiganiro yes or no genda kwaza ego unyishura ego canke oya uri tayari Lydia real ni mwiza ego ego Lydia real atwenga neza ego Lydia real afite inzira nziza ego Lydia real ararusha benshi kuri iri ego Lydia real suna ararongo ego Lydia real tutabeshaje nukuri lolo ni handsome ugereranyije na Satbi no bibona none bora ko ari mwiza nawe Satbi nawe ntu nyatari ati nyatari nabonye ya foto gari bari bapubliye ari mu modoka yambaye rugero kote vrema Ijya kote ariko yavuze ko yambaye ijya kote sharonka iberi mu nk'umuriyoni w'amafaranga none ngoranire hoya umuntu afise amahera ntavuga amahera ahari ntavuga gusa hajya gusa we yashatse gusa gushaka kwerekana yuko umengo ijya kote nibindi bintu ariko gusa utabereye fizo niyo yavuze nituraba ngo kintu ngo ni fashion canke ngo caguzwa ngo amahera ya naye wera haba yuko wambaye ukabegwa setu mundo kuvura rukoti nafikiri ni sakubu vrema sakure ntabego no mwe ninde sakubu okay sawa Lydia real jenda gushimira ariko vrema YouTube yaracaka ko indirimbo imwe ameza nevre nakubariye ko mu kwezi uranebwa sana wewe ndikinebwe sinabyanze nakubariye nti mu kwezi kumwe izo azo bagiye kwindi indirimbo na video mu kwezi kumwe okay sawa Lydia jenda gushimira ariko nta ndakubwira igituma none uzemana bashitse oya ingene we nasohotse bijya none hajya je nari kuca ndavyibuka gute nibaze no kuwe Lydia urazi guteka ndabizi uzi guteka ikini ingya zose urazi guteka Inga zose ndabizi nakina ntazi ugi ibintu bikuje na home byo tuma uva na home ukigira nko muri karaoke cyangwa ukigira nyene ukava home nibi nakimwe ikuri inzara kwereza utonora igitoki oya igitoki nta numva inzara ushaka gutonora igitoki yo na maboko kubera kiro na maboko amakakama niho gyari igitoki majamari sawa ana Lydia jenda gushimira
Shana ndagushimiye Isaac. Abagenda rindire genda cyarindire vraiment notification kuri YouTube na subscribe narayiguhaye ego je ndindire gusikintu shirako Umwana mwiza vraiment merci. Bana nari kumwe na Lydia Real umwigeme cyangwa mbona Ewa dada ne atara shaka ingorane mu bantu ndabarahi gusa ari fresh kabisa mwabonye rero abana bigeme bariko avuga yuko kuva je tugira umatubwira ati ko nitegura reka turindire aho oya umviriza ikijya gihe indirimbo yanje sinabwa isohora naciye ndayisohora après kijya kiganira ubona kugetirindira après kiganiro uzobona indi ndirimbo amanager agira baseseke ashorindira Lydia duhe nimero ya WhatsApp kugira bazinduye shaka kurondera abagufasha bagusupporting baze gusaba wewe nzo ibahe uravyeme oya abashaka kunsupporting apana abashaka ibindi no ibiki ibindi tu Lydia Real nous twari kumwe na Isaac TV gira subscribe like na share Juma Jux merci beaucoup lokinene chapa ilale bye Isaac TV. Oh.